ni kenshi naje imbere yawe numva amashimwe y'abandi numva n'intahe z'abandi z'ibyo wabakoreye bari barakumbariye kuri manigira neza ariko naje uyu munsi naje ndabyiboneye Imana yacyusa umuntu ifite ukuntu ikora mu ibiro ibikorwa byayo biravuga kurusha amagambo y'abantu Imana yacyusa umuntu ifite ukuntu ikora mu ibiro ibikorwa byayo biravuga kurusha amagambo y'abantu Hallelujah Hallelujah Amen amen turabaramukije mwese muriko murakurikirana Dunda Entertainment ni televiziyo yishizemwo gufasha ugwaruka cyane cyane ugwaruka rutaragera kure rutaraba nk'ibyamamare ariko murumva yuko tuba turiko turabegereza kugira ngo abantu babamenye amahoro mwotubwira izina ryanyu Banyita Alice Ndikumwami Alice Ndikumwami ariko hariho irindi zina bakwita ego nickname surnom ni surnom Lili Sarna Ilas iri barizi muri filme canke mu ndirimbo Lili Sarna Ilas nijyo nkunze gukoresha ku marezo sociaux yose nkoresha haba kuri Facebook kuri YouTube kuri YouTube na office Instagram TikTok kubera iki YouTube YouTube biracasaba uburyo bwema biracagoranye gusa ndafise ndumva ko mfise idea kuguza YouTube urafise Android ego okay iramaze kubera iki utogira amantuze amashoti amashoti ndashaka kuyagira ariko ndacari hasi cyane shaka umuntu afata ukuboko hama nshobore kubana yuko nanje nozamuka bikagenda fresh watangiye kuza muri ETS Kamenge kuzamura amajwi kuva ryari watanguza muri 2024 ubu uri mu gukwiza imyaka 2 ego mu kwezi kwa kangahe kugira twumve yuko harimwo imyaka 2 hari fin de 2024 fin haragera rero yaragera mutari ETS Kamenge wahabonye gute ETS Kamenge nabonyemwo umugisha udasanzwe nabonyemo byinshi kuko hariho hari urugezo ndiko ndashobora kugerako ntarifise vraiment gusa ubu ndashima sinkira uko naje ndafise na none ego iyo wize birasaba pratique ugira pratique he iyo nize sometimes tugira pratique kuri ETS oya kuri ETS ni théorie pratique ni muri église amwe uca wakira experience bariko barakwigisha muri ETS ugaca uyijana ukayikoresha mu rushengero ukabona uti finalement ivyo narimwe muri 2024 biratandukanye n'ivyo ndimwo muri 2026 ya pratique ikorerwa kuri église de Anglicane ya Nyakabiga yitwa Saint Paul Saint Paul biraza uri kurabiraba ndafise notion ntoya biriko biraza nibukebuke urigera urida oya sindarida gute utobitangura kubitangura hari akantu gato hari akantu gishaka utubisabe
hanyuma uzoca ubwira kameramani ace yakira naho bimusaba akabigira muri nko muri repetition mugaye muri ndani mu isengero hajya imbere ukabimusaba uti ndashaka yuko ino video uca uyinkatira ukayimpa uzorara neza uyishize kuri YouTube ni ukuvuga kariyeri yawe izobitanguye ni ukuvuga abantu baririmba mu mashengero mu ma eglise burya barafise 1000 chance zo kumenyekana n'ingoga kubera aho haba hari kamera ture dimanche urumva canke muri repetition bana no kubimusabye hanyuma ugaca wakira ijya video ukayishira kuri YouTube mu nyuma ugaca wakira iyindi ukayikora muri studio ugaca uyihuza na zirya zo mu ishengero uzi impamvu babihuza cyangwa uko babigira uraririmba urategura mu indirimbo yo gutazira hanyuma uri kugira clip ugaca uyigira mu ishengero uwo munsi abantu baba bakubonye urababwira uti mwihutire kuri YouTube hirya y'ejo nzobabwira yuko yagiyeko urumva bose ni sabone 1000 abone mu minsi mikeya icishika umva iyo nama atari nziza. Merci beaucoup, iyo nama ni nziza cyane. Ugira indirimbo zingahe umaze kuba wandika ku mpapuro? Ndafise indirimbo zibiri maze kwandika ku mpapuro ariko kumva ko no zisohora kubera yuko nyene nakubwiye ko haraho ntarashika. Nko mu by'uburyo mu by'uburyo kandi no mu byo kuririmba haraho ntarashika. Oyaye sivyo uwitwa Menedora tuzi muri groupe hajya tumuzi muri groupe yi Menedora Ahmed Mengani Ahmed mu bagenzi bo kwa Ahmed za film niho namumenyeye Menedora ajya uwo muzana kuri ETS Kamenge uyaza ko tumwifuka sindabizi ariko genda urabe no musa hageze afise iki ageze kure cyane Menedora na dimanche hariyo clip yakoze ageze kure vraiment afise amakuraje afise amakuraje arakora indirimbo dimanche yose yarakoze ndanamwegera ati none wo bigenda gute arambwira ati we ni gusenga Imana hama bisigaye ko muzinanye nta kuntu mwokorana collab ni nkakona cyangwa ni nko kumubwira uti shiramwo ego hanyuma twamaze gukorana collab imwe ego irimo mu maclip ariko hamaze gusohoka cover izosohoka mu isomero nyene nimba urimo rero muri iyo collab uca umubwira uti muzoduhe bluyo y'izo ntuzeye ni ukuvuga bluyo hariho ibitaba birajamwo mu ndirimbo ni ukuvuga arayiteranya mugabo mu kuyisohora bimwe bavuga ku masteringa mbe ni ku masteringa ku exporta kuri wewe agaca ya exporta yabanje kuyigirira utundi tunze dukeya kugira ngo ntizize zisa ngo bagire copyright umubwira uti nanje rega ndashaka kugira ntuze ya YouTube ndabigusabye azoca bikugirira kuko burya abantu bagira collab bahitamwo kuyishira ahantu habiri kuri platform zanyu zose utarabimusaba bizoba bikugoye na wewe birasaba yuko urondera umuntu agutera amakuraje natwe tuguhaye courage kuri Dunda Entertainment uyundi munsi tutoguhamagara tukubwira yuko tukubaza yuko byashobotse ibyo twakubwiye. Thank you. Ni waba uririmba mu rushengero genda wihe initiative nimba uje imbere wihe initiative yo mu cameraman basafuma zoominga tubone kurimo muri jya ndirimbo hanyuma uca umubwira uti iki gice kimpe nimba ari 10 umwe ndacishiriye kuri YouTube abantu bagenda bakumenya buke umwaka uzohera ugeze ahandi hantu
Okay, merci. rero nta kindi wiyumva gute muri 2040 wibona Muri 2040. Nibona yuko nyene nshaka basi nshaka yuko nzuba ndi umuntu vraiment uko kuba zobura umuvyeyi basi uku kuntu nanje bariko bambera abavyeyi nshaka yuko nanje nzoba mfise abo ndiko ndabera abavyeyi ego uha impanuro nkuko nanje bazimpa ego ushobora kwigisha nk'ibyo nanje yuko baranyigisha kuko nzoba kugira ngo nzoshobore kunezeza umuvyeyi nanje yanyigisha nzobone ko yareze ibikuru basha umuvyeyi wawe arabikurekurira neza cyane gose papa papa arabikunda ahubwo biramuhimbara cyane cyo kimwe na mama indirimbo na musengera mu rushengero rumwe yego rero ikintu wobaza papa uno munsi ni giki papa umubwira uti papa ndonderera 60,000 wabikora nashaka kubikora nzobikubaze ko wabikoze nakibaze hanyuma izindi 60,000 zizova muri aba bagenzi bawe izindi 60,000 zizova muri wewe enaje uzombaze nzoguha 5,000 ayandi sindakora kuri papa arikanyishije nukuvuga muri 5,000 uyatsa abantu bangaye 60,000 s'abantu 12 muri aba mukorana ha muri ntuze 7,000 hariho studio zakira ayo mahera urakoze cyane nka Kigobe aha muri ntuze hariho studio y'aba Adventiste tujanye na 80 yatora wow 80,000 mugurumva abo bafise style y'abantu ze y'Abadventiste sinzi ko ubyumva urumva abo muri studio y'Abadventiste bagira ijya style cyane iyo ugombye kubashira mu yindi birabagora mugabo baratinda bakabikora wabyumvise navyumvise cyane kandi merci beaucoup nzokubaza samedi ko watanguye kuyamusaba akubwiye samedi urumva ko turi mu kundi kwezi nk'ubu eregize itariki amahera bariko barayakoresha bayamaze nka Pasika yonyene izotwara message asha kubwira ati ni mu kwezi kuza ikintu ukora uca utangura kugira ya ndirimbo tuyikura hamwe mu gitabo gusangura kuyirepeta urabyemeye ego ndabibeca Dunda Entertainment rero iri ngaha kugira ngo duhe amakuraje abantu niyo mpamvu rero twabicishije muri processus yo kugira ngo tubaze haba ku rushengero haba muhira haba kuri ETS Kamenge aho hose hari abantu bashobora kuvuga bati Lirigisa nako inde Alice Lili urumva ni izina kandi rimeze neza rero kuri ntuze naho gira Lirigisa gusa song by Lirigisa ico gihe wosanga abantu bagukunze kandi birakubereye merci ikindi ni kubyitwaramwo neza ukamera neza ukagira umutima mwiza hanyuma ikindi cyateje imbere ntuze Alvera habayemo no kuba umustar akina filme nziza Alvera amaze kubona ko akina byiza byigisha abantu ngira bibona kandi usanzwe ukina muri ntuze bene Mr. Dosi official kuri YouTube ho birahari ego cyane babanze bagende barabe nyene cyane bose nafite filime zitari nyene mazukina nyene ego subira bibutse ni kuri Mr. Dosi official okay Imana ikomeze guhezagire samedi tuzokubaza iyo bigeze amen uzotwemerera ikindi kiganiro ego kandi murakoze cyane tugusanze nko mu quartier hameze neza taraha ku kibuga wobyemera no bikora nta kibazo ukora ikiganiro tuje umeze neza tutagufatiyeho nkuku nta kibazo no bikora ego murakoze neza cyane Imana ibandanye bahezagire thank you